turagukengurukiye ko waduhaye Uburundi ukabutaka ivyiza vyinshi ukabidusangiza kugira ngo bidutungire abana n'abuzukuru. Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzaniye n'icubahiro. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Turabaramukije canke turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye mu mihinga itandukanye y'isi. Twizere yuko muri amahoro. Uno munsi twagomba tubandanye na ca cigwa inimero 1731 volume ya 3. Uno munsi tuja ku gace ka 11. Amajambo twibandako aracari yayandi. Kubera iki turiko turiga? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ariko hagacaza irindi rikavuga ngo abantu bazomenya ukuri nako kubahe kwidegemvya. Twizere yuko muri point 10 canke ibice 10 tumaze gutanga nk'ivyigwa, twizere yuko mwari kumwe natwe gushika n'ubu muri kumwe natwe, kandi twizere yuko muriko muratahura. Turizera tudakekeranya ko ukuri naho koteba umunsi umwe, umunsi uri izina kubwirizwa gutsinda. Twarabwiye duti aho muzosanga twihenze canke twabeshe, muze mutubwire muti ngaha mwihenze. Jewe ndizera rero 100% ko igihugu c'u Burundi kizokizwa n'ukuri, kizokizwa n'abantu bari umutima menyo bagashigikira uko kuri. Uko kuri niko kuzotuma Uburundi buhinduka igihugu c'amata n'ubuki. Rero ndizera yuko umwanya mwiza ari ubunyene ukuvuga uko kuri. Ndizera yuko umwanya mwiza ari ubunyene ukugushingira intahe. Ishengero rikoranye doshingira Ibisi vya bose voilà, hariho amageneration vyananiye, hariho amageneration vyananiye yuko avuga ukuri. Ku vyabaye 72 hari abo vyananiye kuvuga ukuri. Voilà, hari abanse baminye, voilà, gushika n'ubu baguma bidefanda mu makosa kandi amakosa yarabaye. Voilà, hari vyabaye 88, murabizi hariya za Ntega Marangara. Hariho abantu babizi mugabo base kuvuga ukuri kukuntu ibintu vyagenze. Hari abantu bazi ukuri kukuntu ivy'93 vyagenze, inganda zigatikira, ariko uko kuri baranse kukuvuga, baranse kukwerekana. Ivyagiye birakwirikira murabizi gushika n'ubu. Uko tubayeho murakubona, murabona yuko abarundi dutose. Kubera iki? Kubera ukuri kwanyegejwe. Ibintu byose bikogwa mu gipfungu, nta umenya ukuri. Ingorane zihanze Uburundi rero ni nyinshi cane, ariko ukuri konyene niko kuzotanga umuco utume tuva mu bibazo turimo. Uko kuri rero mvuze, abakunyegeje canke abagufukafuka sibo bazotuma gukora ivyo gutegerezwa gukora, ahubwo abashinga ntahe batavugira umuvumbi kumuvumba nibo bategerezwa kugushigikira kugira ngo gukore ico gutegerezwa gukora. Umuntu wese adashigikira ukuri nta bushinga ntahe afise, nta buntu afise, kandi ngo ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. intahe n'ukuri kuraho.
uno munsi rero tugomba tubandanirize aho twari tugejeje. Agace k'11 turabira hamwe ibijanye n'impunzi z'abarundi. Bivugwa yuko impunzi z'abarundi zoba zirenga 200,000 kandi n'iyi saha tugezeko n'abandi baguma bahunga igihugu. Turabire hamwe rero ico umukuru w'igihugu yoba yarakoze kugira ngo abo bana b'u Burundi bagaruke mu gihugu, kugira ngo izo ncabwenge z'u Burundi zagiye mbere n'ubu ziguma zigenda zigaruke. Umunsi yarahira mu birori, umukozi w'Imana aramusengera ati, Imana igukoresha ibikomeye kugira ngo incabwenge, impunzi z'abarundi ziri inyuma y'igihugu ati zirengera ubworo turimwo mu Burundi, zirengere vyose zigaruke. Ati ivyo rero turasenza Imana kugira ngo igukoreshe ushobore ivyo bintu, ushobore kugarukana abo bantu, hanyuma bubake igihugu c'u Burundi kibe igihugu c'amata n'ubuki. Mbega yoba yarabishoboye canke n'ivyahuha vyarahuhutse? Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzanye n'icubahiro, tumuherekeje ngo umwubike uko ibiganza vyawe vyama bihuma umwe muri twebwe ivyo akeneye. Ni wewe dawe urazi imbere n'ivyo dukeneye, imbere yuko tukwidondora. Turizigiye rero kumuvotorera, umutabaza amagara n'ubugingo. Urazirikana ijambo ryeranda ryayo, wongera urirangure. Urafungura ikivuye mu kanwa k'Imana, kuko nanone umuntu ntabeshwaho gusa n'indya z'umubiri, arabeshwaho cyane cyane n'ijambo ry'Umukama. Bahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri kiremwa cyayo, ukaba kandi waravutse ubwa kabiri mu ibatisimu, ukaba mbere waragabuye umutima mweranda mu konfirmasiyo. None rero niwiyumve uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati, mwebwe mukunda Umukama ni mwanki ikibi. Turazi gukunda Umukama. Umukama rero nakumurikire, ujana uburundi bw'Umukama mu neza, mu majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu, nguyo nyoko wawe. Mwakiri wawe nk'uko wamye umuhanuze, nawe umutega amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yesu, umwana we n'umuvukanyi wawe. Akwereke n'ibituzanira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri, yongera gukandira ku mwana wiwe ngo wamane na Yesu iminsi yose na hose. Hamwe n'iki gihugu gikinje hano, n'abarundi n'abarundikazi bose, hamwe n'abazogufasha muri iryo banga, tugomba kuguhezagira. Imana niguhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.
ubu rero barundikazi isengesho mwaryumvise, tuvugisha ukuri. Umukuru w'igihugu yoba yarashoboye gutahukana impunzi? Eka da, ico gikorwa caramutaye kuw'amazi. Nizo bavuze ngo bariko baratahukana impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania, izo zafashwe ku nguvu, barazinyuruza, barazirasa, barazisamburira ko utwazo, amamoto yazo arasahurwa, amakinga arasahurwa, impunzi zisigara mu kangaratete. Mwaragiye murabikurikirana aho bavuga bati tuvireho. Aho iyo yari leta y'u Burundi ifatanije na leta ya Tanzania. Uhinga zifise. Nyumba zote zilibomolewa kabisa hapa shuko kwenye hali tete. Angalia jinsi zilivyobomolewa manyumba yetu. Hapa ni hatari. Unamuona Nyamulagi huyu hapa? Tuko wote na Nyamulagi. Yaani mafundi wangu wote hapa tuko nao wote. Jamani, sisi tutaishi wapi kabisa? Yaani hapa ni hatari kiongozi. Nipenda muone video ya jinsi. Ona kabisa. Nyumba zote zililazwa chini, angalia kote. Bataje kumuturambira stade. Ivyo ntawo wabisubiramwo ukuntu impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zifatwa nk'imihimbiri, agateka kazo kagahungabanywa na leta y'u Burundi ifatanije na leta ya Tanzania. Aho muri izo mpunzi harimwo incabwenge. Incabwenge ntizigenda muri Tanzania gusa, ziragenda no mu bindi bihugu bitandukanye. Gushika n'ubu incabwenge z'u Burundi aho kugaruka mu gihugu, ahubwo n'izari ziri mu gihugu ziguma zigira. Ngaha nyene turi muri capitale politique. Ubu vuba baraharura ko hagiye abigisha baba D7 60. Baraharura ko hagiye abigisha baba lisansiye 80. Abo rero nabaharuwe kandi muri capitale politique gusa. Tukibaza tuti none ibiganya kubahwa mushikiranganje, mwebwe mujeje imigenderanire navyo murabikurikira, kuko tugiye no mu gisata c'amagara y'abantu nico kimwe. Abaganga baragenda ari benshi, ubu n'abaforoma bariko baragenda. Ibi rero mu vy'ukuri dukoresheje ubushinga ntahe, atakuvugira muvumbi kumuvumba, umukuru w'igihugu ibi bintu vyaramunaniye gutahukana impunzi z'abarundi ku neza mu mahoro, vyaramunaniye kugarukana incabwenge z'abarundi zagiye eka mbere n'ubu ziguma zigenda.